inkomoko y'umuntu mu bitabo vy'ukwemera no kuvuga amadini ya kera cyane niyo duherako. Iyi si mubona bugitekeye vyinshi, bimwe muri ivyo ni inyandiko zivuga ivy'imyemerere itandukanye, inyandiko zinyegeyemwo amabanga menshi ntiworaba. Hageze ku ngingo ivuga Imana hoho niba hari gusa uko Imana zigenda zivugwa mu nyandiko zitandukanye, hari ingingo nyinshi zigenda zihurizwako cyane ku buryo kwibaza mbega niyihe nyandiko yagerageje kwigana iyindi. Jewe mfise ihangiro ryo kwerekana uko inyandiko zivuga ivy'ukwemera zerekana uko umuntu yabonetse. Hano mayagwa tuyahera mu idini rya kera cyane mu karere ka Australia. Nitwa Desire Barengayabo. Iki ni kiganiro waruzi. Uru nurukurikirane rw'ibiganiro umuntu niki yavuye hehe. Iki ni gice cya gatandatu. Akarorero mwibutse gura subscribe no gusa kino kiganiro. Bayame, imana nkuru mu bwoko bw'abanya Australia mu majepfo ashira ubuseruko, imiryango y'abakamilarwa, Wiradjuri hamwe na Euhlai. Iyo mana ngwiba mwijuru wahantu hari uruzi runini. Iyo mana ivyagiye ku ntebe y'ubwami, izuba n'ukwezi n'abahungu bayo abo yajeje gutanga ubutumwa bwayo ku isi. Ukwezi n'izuba vy'ukuri n'amaso yayo, mituragaro n'ijwi ryayo niyo igwisha imvura igatuma ibimera bibaho ku butaka. Muri iyo ntahuro iyo mana n'indemye, ni imana yumva vyose, ibona vyose. Iyo mana niyo yaremye isi, ibiti, ibikoko, niyo yaremye n'umuntu. Imana imaze guha umwana wayo ububasha ku isi, yaciva mu isi ikaba ari hejuru ku bicu nk'umwami. Imana zose uko zivugwa, nyinshi zivugwa kumwe, uko zigaragaza ubugombe bwazo biciye mu mituragaro, mu nkuba canke mu muyaga, mu amazi n'ahandi, nuko zigaragaza mu kurema umuntu. Byose bihakwa kuvugwa kumwe mu nyandiko zitandukanye, haba muri Bibiliya no mu zindi nyandiko za kera cyane zigaragaza ivy'ukwemera. Mu idini niho habogaboga icyumviro cyo kubaho kw'ikinyabuzima kiruta ibiriho vyose, ukubaho kw'Imana ihambaye, umuremyi w'isi. Mu idini hasamirana amajwi asa n'ayumvikanisha amayagwa ashiraho ubudasa hagati y'ibinyabuzima bibiri bihambaye kandi bihanganye. Akarorero nakakaba Indie bo mu buraruko bwa Amerika n'imiryango y'abantu imwe y'abanyaziya yo hagati, aho usanga inyandiko zidonda ivy'Imana ihambaye yari kwisonga girema, mugabo ntibikore yonyene, ikabikorana n'izindi mana. Izo nyandiko zerekana ko iki kinyabuzima coba kiza ubwa kabiri, havuye ikinyabuzima mana nkuru kiza kigafasha Imana nkuru kurema. Iki ngo nico coba carakomye urupfu mu nkokora. Ngwisi ntiyarizi yaba ikibi canke urupfu, gushika igihe ico kinyabuzima kiza ubwa kabiri havuye Imana cyagaragaye ku bugunge, gihinduka umwasi w'Imana. Iki kinyabuzima cyashitse ku konona ibitagitunganywa. Hari izindi nyandiko zikomeye cyane zanditswe kera cyane, jewe nza kwisunga ico zivuga hanini ku Imana zivugwamwo nuko umuntu yabonetse, n'agace gato kerekana uko imigenderanire yakomeje hagati y'umuntu n'izo mana. Iyi ni isoko yitwa Le Conte d'Atlas Hazis, aho ijambo ry'umutwe rigizwe n'amajambo y'ibanze, akaba ari amajambo abanziriza igisomwa kidonda inkomoko y'umuntu. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo inuma ilu awilum, imana zire mu muntu. Ayo n'amajambo yasomwe ku bisate bitatu bikozwe mu ibumba rikomeye cyane biva mu gisagara ca Sipar mu micungararo ya Efrate. Iki gisoma cyanditswe ubugira kabiri ku ntwaro y'umwami we Amisaduga i Babuloni mu myaka y'igihumbi n'amajana 646 gushika mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 626 imbere y'ivuka rya Yesu. Iki ni gisomwa cari caranditswe ubwa mbere imyaka 100 imbere y'ingoma y'uno mwami. Icyumviro nyamukuru kiri muri ico gisomwa kirabana n'iremwa ry'umuntu n'impamvu zateye izo mana kurema umuntu. Iki gisomwa gitangurana no kwerekana imana ziri imiryango ibiri nyamukuru, imana zitwa Anunaku n'izitwa Igigu. Izi mana za mbere zishushanya umuryango w'abaganza, abategeka ku isonga ry'izo mana haza ubutatu bwitwa Anu. Ubu butatu bugizwe ubwa mbere na Enlil, ngo iyi mana niyo yashize umuryango w'ubumana, umuryango utegeka ukaganza. Enlil ngo ni umwami w'ikirere, imana nye n'ubutware bwose mwitazanure. Iyindi mana mwana Enki yitwa kandi Ea, hamwe n'imana Vizir. Nk'akarorero manze mbasomera agace gato k'iki gisomwa gihuza imigabane itandukanye igahurizwa ku mana imwe yoba ariyo iza ku isonga ry'ubutatu. N'amajambo yanditswe muri izi nyandiko za kera cyane, kandi bigaragara ko izi nyandiko zoba zaranditswe kera cyane imbere ko Bibiliya yandikwa. Havuga hati mwami wanje, ingoro yawe irakikujwe, kugumuka kwageze ku marembo yawe.
o Enlil, ingoro yawe irakikujwe, akajagari n'urwamo vyumvikanira mu marembo yawe. Ijambo Anunnaku ryerekana umugwi ugizwe n'imana ziruta izindi, riva mu rurimi rw'ikinya Sumeria Anunnaki, icavi yawe n'imana mwana Enki. Hagakurikira uwundi muryango w'imana Igigu, umuryango w'imana ziza ubwa kabiri imana z'ubwenge zikora ubuvumbuzi, ngo izi mana ziremerezwa ibikorwa vyinshi. Ngo umuntu rero yahavuye aboneka gute? Kuki yabonetse? Umuntu yaje kuboneka gute kuri no mubumbe? Twisunze inyandiko za kera cyane zivuga ubwoko bw'izi mana, ngo igihe izo mana zitahabwa agahengwe n'ibikorwa vyinshi, ibikorwa vyari biremereye cyane kandi biruhisha birenze, imana nkuru Anunnaku zirushiriza kugwiza umuruho w'imana nto mu kuziremereza ibindi bikorwa. Igigu, izi mana nto zirahava ziragarariza kubandanya ibikorwa nk'ivyo kubw'umuruho n'ibikorwa birenze ibisanzwe. Ngo mu bwami bw'izo mana habaye yegereye idasanzwe, imirimo yose irahagarikwa. Imana zakoreshwa cyane zifata ingingo yo kugenda ijoro zerekeza inzira y'Ekur zigana ku ngoro y'imana data Enlil Inipur, mu ntumbero yo gusaba iyubahirizwa ry'uburenganzira bwazo, kuko ngo izo mana zakoreshwa ijoro n'umurango atakuruhuka. Zifata ingingo yo kwitwara zitaho zakorera, zivuga ziti tugende turondere umukuru wacu kugira turuhure ino mitwaro tuvuna. Enlil, imana y'agaciro, imana iganza zose, nimuze tuje kuyivurugira mu ngoro yayo. Ingoro irakikuzwa, umuryango w'imana nkuru Anunnaku zigira ubwoba bukomeye. Bidatevye zija inama, ibiganiro biratangura kugira ngo izo mana zavuga ko zikinyizwa zerekana ingorane, hongere harabigwe hamwe icokorwa. Ikibazo cyahabaye nuko ivyizwe vyose vyabaye imfagusa, ariko ngo mu nyuma imana mwana Enki yahavuye ngo itanga icyumviro cy'uko hoba hirema. Icyumviro kirema giraheza kiraboneka. Iyi mana isaba ko imana kazi mami nyina w'imana yogira ico yunganiye kugira haboneke ikiremwa gishobora kunganira mu bikorwa vyavuna izo mana zigaheba zikananirwa. Uko niko umuntu yavutse. Byagenze gutya kubera ko hariho Beleiti, iyi ni imana kazi ishobora kurema ikiremwa kugira ngo ico kiremwa cikorere iyo mitwaro yananiye imana. Ico kiremwa gihabwa izina ryitwa umuntu. Umuntu rero aheza ababazwe n'imiruho mu gishingo cy'umuryango ugizwe n'imana zitwa Igigu. Uko uyu muntu yaremwe nuko hicwa imana imwe, hama amaraso yayo n'inyama zayo bivangwa n'ibumba. Ubwo ruvange rushikana ku kuronka umuntu afise ishusho y'ubumana, umuntu ase n'izo mana. Imana Weila iricwa, bikorwa nk'uko vyumvikanywe ko izindi mana zicira ku ibumba. Haraheza hategurwa ubwogero bw'amazi matagatifu, amazi yeza, amazi atunganya. Ubwo bwogero subundi ni imana Weila, kuko iyo mana yari ifise impwemu canke umutima. Yitwa kandi Nintu, umugore w'icashinzwe mu isi, canke Beliti canke Belitili, umugore w'imana nyinshi. Iyi mana yishwe ngo yahavuye ihabwa icubahiro inyuma yo kurema abantu, ikihabwa izina ngo Belet. Izina ngo Belet Kala ili isobanura ngo nyina w'izindi mana zose. Ngo umuntu aboneka gutyo hari hasigaye igikorwa cyo kumugwiza ngo abe urenze umwe. Kubw'ivyo ngo hakogwa imitsima 14 ikozwe mu ibumba. Iyo mitsima ihabwa ibitereko vy'imana kazi, inyuma yo kwibungenga ngo bivyara abagabo 7 n'abagore 7. Umuntu araheza ashikwa ku murimo yaremewe. Abantu bamaze kugwira bace batangura kugora ya mana nkuru Enlil. Ngo iyo mana ifata ingingo yo guhonya igice kimwe c'abantu mu kubarungikirikiza. Izo nyandiko zibandanya zivuga ko ibinjana 12 bitaranakwira neza, igihugu cari kiroraniwe cyane, abantu baragwira. Ngo abo bantu uko bagwira niko bagwiza urusaku rushika no ku mana data. Iyo mana ivugana n'izindi mana nkuru mu majambo y'umubabaro, ngo biragoye cyane kwihanganira uru rusaku rw'abantu rwashitseko, rurananiye kwihanganira induru yabo imbuza n'itiro, ntibarungikirwa ikiza. Numva mbabajwe no kubona bano bantu barabonetse. Ico gihe ngo umwe mu bantu bari ico gihe yuzuye ubwenge, ubukerebusi n'ubwitonzi, uyu akaba yari umuhanuzi, yegera imana mwana Enki ashaka kuyisobanuza ivy'ico kiza. Yaramaze kumvana iyo mana yiwe. Enki itanga inama yo kudasubira gusaba izo mana zaremye abantu, ahubwo nyabuna ngo ni kwishikana ku mana yitwa Namtar, ubumana bwiza, ubumana bw'ibiza n'ivyaduka. Ngo ubwo bumana buheze bworohereza abantu mu gihe c'ikiza. Muri iyo nyandiko amajambo yanditswe gutya: ntimusubire gutanga icubahiro ku mana zanyu, ntimusubire gusenga imana kazi zanyu, ariko nimuhindure urugi rw'ingoro ya Namtar
hama muyishikanire ibyo kurya bitetswe neza. Ishikanwa rigizwe n'ifu ya sezame azoryakira. Iyo mana izoheza ibakureka ikiganza c'ivyago. Abantu bamaze kumvira izo mana barakira ivyago. Inyuma yo gukira abarokoze ico kiza barushiriza kuba babi. Imana enlere irasubira iraraka. Ubu noneho izana igihano cyo gukena kw'imvura, gukama inzuzi no kugabanya ibimera by'ibifungurwa. Wa munyabwenge asubira ku mana yitwa Enki kwisobanuza. Inama za Enki ubu nizo gusaba imana Adate, imana y'imituragaro n'imvura. Imana ngo ishima ibimazi byatanzwe n'abantu, irekurira abantu imvura, ubuzima bwiza burasubira burakomeza. Incuro ya gatatu nayo abantu basubira kugarariza imana nkuru. Iyo mana ibateza amapfa. Ubu noneho iricungera ku buryo atayindi imana ishobora kuyica mu ryahumye ngo ihendwe n'ibimazi by'abantu iheze ihindura ubusa imigambi y'imana nkuru. Amapfa aratera, abantu bicwa n'inzara. Abasigaye imana nkuru ihitamwo kubaranduza umwuzure ngo mugabo mu bwami bw'izo mana hakorana inama. Imana nkuru isigura umugambi wayo w'umwuzure. Imana mwana Enki irawugarariza. Imana Data yiyemeza guhonya izina muntu kw'isi ikoresheje umwuzure. Imana Enki ariyo mana mwana yibira akabanga umuhanuzi wayo, wa muntu w'umunyabwenge mu bantu bose, imugisha inama yo kubaka ubwato kandi musaba kubigira ibanga. Atrahazisi abwirwa n'Imana mwana Enki mu majambo asomeka gutya, umviriza neza: zirikana amajambo yanje yose, sambura inzu yawe, hama wubaka ubwato, heba itunga ryawe, urokora ubuzima bwawe n'umuryango wawe. Kuva ku murongo wa 25 gushika ku murongo wa 35, uyu muhanuzi w'Imana Enki yariko ahabwa amabwirizwa y'ukuntu ubwo bwato bukwiye kubakwa. Inyuma y'ibikorwa byo kubakwa ubwo bwato, umuhanuzi asezera abo mu kibano bose ngo ko Imana yiwe yamusavye kuva muri ako karere yiyugaranire mu bwato, ngizoheza imenya aho imutwara. Umuryango wiwe urinjizwa, ibikoko ngo bitazira niko izo nyandiko zivuga birafatwa birinjizwa mu bwato. Inyoni n'ibindi byose birinjizwa mu bwato. Imana Enki itanga mu bwato imfungurwa bazomara iminsi bafungura. Inyuma y'iminsi ndwi binjiye mu bwato, imvura itangura kugwa. Imituragaro n'umuyaga w'igihuhusi birica biratikiza inganda. Ibikoko n'abantu bipfa nk'isazi. Imana Enki n'izindi mana ngo ziratuntura no kubona ibikozwe n'Imana nkuru. Imana Data gutikiza ibiremwa vyayo kandi zose zirorera. Imana kaziraboroga, Imana kazimami ikoma karuriti. Uyu munsi muronka umugoroba, uyu munsi nuhabwa umugoroba kandi wiganzirwe n'umwiza w'umuzitanya. Ni gute ndi mu ikoraniro ry'iyi Mana nashoboye kuja inama nazo? Ni gute nemeje ubu bukozi bw'ikibi? Enlili isi ingaruka y'ingingo zayo. Umubabaro wanje ni kumva amarira y'abariko barahona. Abo naretse ko bicwa n'ikiza, abo naretse ko bicwa nk'isazi, abankomose ko barahonye. Izo nyandiko zivuga ko umwuzure wamaze iminsi ndwi n'amajoro ndwi. Umwuzure urangiye ubwato bwisanga ku isonga ry'umusozi. Uyu muhanuzi Atrahazisi ngo atanga ikimazi cy'igikoko. Imana zose zikoranira kwakira. Imana nkuru ibonye ubwato, yumvise akamoto k'ikimazi gitanzwe n'umuntu, iraraka. Byagenze gute ngo uyu muntu arokoke? Imana mwana Enki isigura ko ariyo yabikoze. Mu nyuma uyu mugabo Atrahazisi ahaguda hangagwa ku rufu. Uko yahavuye abihabwa, abashize ahagaragara izi nyandiko bavuga ko hari urukurikirane rw'izitabonetse zazimiye zerekana idonido ry'uko byagenze. Gusa ngo haciye hafatwa ingingo zo gufata bamwe mu bantu barokotse. Bamwe bagirwa ingumba, abandi bakaza bahekugwa n'imfu zihitana ibibondo, abandi bakagirwa bategerwa n'abagabo kubera kumbure hari ibango ridasanzwe baba barahariwe. Ibi byose ni mu ntumbero yo kwanka ko bosubira kugwira ngo barakaza imana zabo, kuko ngo imbere y'umwuzure ivyo byose byo kubingumba, ugupfa kw'abana bakiri bato n'ibindi ntivyari bwagaragare kuri umubumbe. Uko niko izo nyandiko zitandukanye zerekana amadini ya kera cyane zivuga ibijanye n'inkomoko y'umuntu, uko yabayeho n'impamvu yashiriweho. Igice kindi kirabandanya. Nitwa Desire Barenga yabo. Aha turi kuri Book Moon Global. Aho butaha.